Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwamwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi ateye ubwoba ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho umwanya uwari wose ibara rishobora kugwa kubera ingingo zikomeye cyane ziriko zirafatwa n'abategetsi bakomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ingingo yo kugara utubare yafashwe kandi bikaboneka neza ko ibi bintu bifise icyo binyegeje, kandi byose bikaza byerekana ko umutekano udakwiye ngaha mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu gihugu c'u Burundi cyose, aho benshi bemeza ko umutekano wamaze guhungabana, bakemeza ko umwanya uwari wose Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora guterwa kudeta, kuko biraboneka neza ko gutwara igihugu c'u Burundi byamaze kumuta kuw'amazi. Abadandaza indagara n'amafi nabo baremeza ko ibintu bikomeye cyane, kandi bakemeza ko umwanya uwari wose ibara rishobora kugwa mu gihugu c'u Burundi kubera ibintu bariko barabona n'ibintu abategetsi bariko barababwira, kandi byose bikaza byerekana ko umutekano udakwiye mu gihugu c'u Burundi. Inzu zose zerekana amasinema zirugawe kandi byihuse. Ibi nyine bikaba bimaje kuvugwa n'abategetsi bakomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi, bemeza ko umutekano umushobora guhungabana umwanya uwari wose, kandi bakemeza ko hariko harategurwa ikintu gikomeye cyane n'abategetsi bakomeye cyane, harimo n'abajenerali bo ku rwego rwo hejuru. Hari ingingo nyinshi ziriko zirafatwa mu gisagara ca Bujumbura zerekana ko umutekano udakwiye, kandi akaba ari ingingo zerekana ko umwanya uwari wose ibara rishobora kugwa mu gihugu c'u Burundi. Ni amakuru menshi twabateguriye arabana n'umutekano tugira ngo tubashikirize ariko aravugwa muri uno mugoroba, aho amasoko adushikira ava mu nzego zitandukanye mu gihugu c'u Burundi, yaba mu nzego z'iperereza ndetse n'inzego z'umutekano, bose barahuriza ku kintu kimwe, bavuga ko inzego zose zicunganye ku rwego rwo hejuru, aho benshi bemeza ko umwanya uwari wose Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora gukurwa ku butegetsi. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ico ubusabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ingingo zikomeye cyane zejeje gufatwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ubuyobozi bwa komine Muha buhejeje gufata ingingo zikomeye nk'uko bigaragarira mu itangazo ry'uno munsi ku igenekerezo rya 14 ukwezi kwa gatanu 2024 ryatewe ko umukono na musitanteri w'iyo komine Devote Ndayisenga. Izo ngingo zifashwe nk'ukumvo yo gukomeza kubungabunga umutekano w'abanyagihugu n'ibyabo, kuko biboneka neza ko umwanya wari wose ibara rishobora kugwa. Izo ngingo ziboneka ko ari ingingo rwose zerekana ko ibintu byamaze gukomera, kandi amakuru adushikira akavuga ko izo ngingo zafashwe muri komine Muha zaba zigiye gufatwa no mu gihugu cose nk'uko amakuru adushikira abyemeza. Inzu zose zerekana amasinema zurugawe kubera imvo z'umutekano, kandi ntizemerewe gukora kubera ko amakuru ahari yerekana neza ko umutekano ushobora guhungabana umwanya uwari wose. Nta butike yemerewe kugurisha inzoga ngo yongere yicarike abazinywa, uyiguze ayinywera muhira, n'abadandaza impeke nuko nyine uyiguze azoyinywera muhira, niko abategetsi batandukanye basabye abadandaza inzoga, kandi byose bikaba biriko birakorwa ku mvo z'umutekano. Abadandaza inzoga y'impeke ntibemerewe kwicarika abantu, uyiguze azoja
kuyinywera muhira iwe kugira ngo adateza umutekano muceya, kandi bikaba biboneka neza ko umwanya uwo ari wo wose ibara rishobora kugwa mu gihugu c'u Burundi. Birabujijwe gukina imikino itandukanye imbere y'uko akabare kugurura. Ibi byose bikaba biriko birakorwa ku mvo z'umutekano, aho gukina biyare bitemewe na gatoya mu gihugu c'u Burundi kubera imvo z'umutekano. Indi ngingo ikomeye yafashwe, abadandaza indagara n'amafi ntibemerewe kuzidandariza mu makaritsiye, bategerezwa kwinjira mu masoko kugira ngo ibintu bigende neza. Abagura ibyuma bategerezwa kugira ibituro, kandi byose bigakorwa neza cane habanje gukorwa amatohoza kugira ngo abariko barakora ibyo bintu bamenyekane, kandi bimenyekane neza ko atari bo bariko barateza umutekano muke mu gihugu c'u Burundi. Izi ni ingingo zikomeye cane zihejeje gufatwa muri komine Muha, ariko amakuru adushikira akavuga ko izi ngingo zishobora gufatwa mu gihugu cose, cane cane mu gisagara ca Bujumbura ku mvo z'umutekano. Hakaba hari amakuru avuga ko hari abajenerali bo ku rwego rwo hejuru bahejeje gutegura kudeta ikomeye cane ishobora gusiga isambuye ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Imvo yo kugira ngo bategure iyo kudeta nta yindi, barabona neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye gutwara igihugu c'u Burundi byamaze kumuta kuw'amazi, kandi bakabona neza ko byanze bikunze ibara rishobora kugwa umwanya uwo ari wo wose, kuko benshi baremeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko aracafuza umugambwe uri ku butegetsi, kandi amakuru adushikira akavuga ko abarundi ubwabo bariko barategura ikintu gikomeye cane cyo gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Hakaba n'amakuru avuga ko rwose mu bariko bararwanya Perezida Evariste Ndayishimiye harimwo abajenerali bo ku rwego rwo hejuru, hakaba harimo nyine n'abaherutse gutera amagrenade. Byose bikaba ari ibintu biteye ubwoba, kandi byerekana ko ibiriko birabera mu gihugu c'u Burundi bidahumuriza, kandi bikaza byerekana ko byanze bikunze abarundi ubwabo bagomba kwishakira igisubizo cy'ibibazo barimo, kuko leta ubwayo yamaze guhakana ko ataco igishoboye, kuko umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika aherutse gutangaza ko leta arongoye atanyishu n'imwe ifise ku bibazo bitandukanye biriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ibi bikaba byaraje bishigikirwa n'ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye aherutse gutangaza, akavuga ko atakintu na kimwe kigoye nta kindi kimugoye uretse gutwara abarundi, akavuga ko yapfuma atwara abayahudi mu gihe ca Yezu aho kugira ngo atware abarundi. Ibi byose bikaba nabyo byaraje byereka abarundi ko abategetsi bose guhera kuri Perezida Evariste Ndayishimiye bose bamaze kunanirwa gutwara igihugu c'u Burundi. Bamwe n'abandi bati abakoze ibitero bya grenade mu gisagara ca Bujumbura nibo bariko barategura kudeta, kuko biraboneka neza ko ibyabaye mbere y'uko iyo grenade ziterwa byerekanaga neza ko harimwo inzego z'umutekano, kandi bikerekana neza ko babiteguye neza cane. Aho wari uri wabonye iki kwa gatanu imbere y'uko haturika grenade i Bujumbura? Benshi bakemeza ko babonye ibintu bitangaje, kandi byerekana ko abategetsi bamwe na bamwe babigizemwo uruhara rukomeye cane. Hari benshi batwandikiye bavuga ibintu bitangaje babonye mu gisagara ca Bujumbura kwa gatanu uheze ku igenekerezo rya 10 ukwezi kwa gatanu 2024, imbere y'uko haturika grenade yoba yakomerekeje abantu 38. Bose babona ko igipolisi cyari gifise amakuru ko hari ikintu kiza kuba. Nimba ari byo ukubera iki igipolisi kitaburiye abantu kugira ngo bave mu gisagara hakiri kare? Igipolisi cugaye ibarabara kuva isaha 12:55. Hari umupatiri yatwandikiye ati mwiriwe, ku nkuru y'amagrenade yo kuwa gatanu nibyo igipolisi cyatanguye gupfunga ibarabara rica impande ya Paris des Arts rija ku mabisi isaha 10:55, kandi uwo nabonye yabanje kuvugana n'umuntu kuri telefone, ni ukuvuga ko ari umuntu ariko aramuha amategeko. Nari naparitse imodoka ndindiriye umuntu. Ubu niho akenge kagarutse, kuko inyuma nagiye numva ngo bateye grenade.
igipolisi cari cugaye ibarabara rica munsi y'ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura. Ubundi yatwandikiye kuwa gatanu yagize ati ndagize yambu jewe ejo hari ikintu cantangaje cane. Ejo nari muri ville ntashe ku mugoroba mvuye amaja kuri Ecobank ndaduga ngeze kuri bisi za Musaga gerence munsi y'ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura ahazwi cane kuri Plaza nsanga harugaye abapolisi bazibiye n'imigozi ita muntu numwe ahaca. Ndahunga nca guca haruguru hahoze isoko aho nari ngiye mu Bwiza ngeze haruguru hari amabisi aja mu Gasenyi na Buterere ahari amaferuje numva ikintu kituritse kumbe yari grenade mpindukiye numva amasase nca ndiruka ndikinga gato. Mu mwanya muto ibarabara ryari ryera. Icantangaje nukuntu umengo abapolisi bari babyiteguriye jewe nibajije ko hari ikintu cinyegeje inyuma kandi mbona ko abategetsi bakomeye cane aribo bariko barabigiramwo uruhara. Amatagisi yari yirukanywe yose. Uwa gatatu yanditse ati mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye. Je mu bisanzwe harya muri ville niho narindi kuko nahashitse igihe c'isaha 11 n'igice niyicariye harya kuri kiosk ndindiriye umuntu yaramfitiye udufaranga kuko ariho twari twavuganye ariho ansanga. Ntabitebye hageze saa 12 batanguye kwigezayo zirya tagisi ziparika harya munsi ya bata. Barabakuye ku buryo hasigara hera. Ntibyahereye ngaho abari baharya kuri kioske twese barakwirukanye ngo nituhave. Aho wagana hose wategerezwa kuhakurwa. Jewe narinjiriye indani muri bata nongera gusohoka ampamagaye twari twasezeranye sanga hera nawe kubera yari muri tagisi baramwankiye guhagarara harya. Namusanze kuri Sokabu ariho andindiriye ndasaba ko boncisha mu Nyakabiga kuko we yataha mu Ngagara aho hari nka saa 12:30. Hambavu yaho hari umukenyezi w'umugenzi yavuze ko urya munsi nyine aho akorera bamubwiye ko ataco gutondera bisi kuko kuneza yiwe yopfuma ahataha n'amaguru. Bisigura rero ko bishobora kuba byari byapanzwe kare. Murakoze urwo nari mfise nongera ko twari utwo gusa. Amazina yanje ntatangazwe Imana ibazigame ariko biraboneka neza ko ibi byose byakozwe n'abategetsi bakomoka muri CNDD FDD. Benshi bati igihugu c'u Burundi kigeze ahatemba, benshi bati umutekano wamaze guhungabana mu bisata nka byose, kandi benshi bakemeza ko byanze bikunze hariko harategurwa ikintu gikomeye cyane kidashobora gusiga ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.